Borishirizaho kudushigikira kugira turabe ko umuziki hari ahantu wogera. Usivye ubundi umuziki wacu usanga wicwa na twebwe nyene. Nico kintu maze kumona kuva aho shikiye ngaha. Ndakwandikiye ndagusaba ubufasha runaka. Ndakwandikiye ndagusaba ubufasha runaka. Mbwira ati ndashobora kugufasha cyangwa se ndagufasha. Yes, byomfasha cyane kuguma ndeka kuguma niruka inyuma ku kintu kitari gukunda. Yes, nico nari nisabira. Nico wari wisabira cyane. Yes, kumbure nico onye kumbure uwo wari kuravuga yuko habe mu butandukanye novuga bw'intara bwa bilimani boy n'abantu ba Buja Flavor harimo novuga kudatahura neza. Kumbure hari n'abandi bantu babitahura nkuko nyine bivuga. Ya nanje gusezera banje bitewe n'ukuntu ubuzima buhindagurika. Ndabona yuko atampamvu zo gutuma subira hariya kubera naciye mvuga ati reka nkomereze ibikorwa byanje ngaha kubera afise n'abatoyi banje nkwiye kureberera kuba hafi cyane. Mbega hariya mu Buganda gute byari bimeze neza? Uko byari bimeze kose urabizi ubuzima umuntu abapambana. Ya nabishima kabisa. Wabishima ntivyaba bibi. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de music industry. This is Newsel TV, the one of the best channel for this industry. Abidi kuri makuru kumwe na Beni behind the camera Arkani. Yes, nguko tumatubikora reka tubaze dukingurukira Imana hama dusubira dukingurukira nabwo bakunzi ba Newsel TV. Yes, uno munsi turi kumwe n'umuji novuga n'umurundi ariko asanzwe abataba mu gihugu cyacu, asanzwe aba mu kindi gihugu novuga cyo muri East African Community, ava muri UG ni asanzwe yikorera ibikorwa vyiwe ariko tuza kumenya byinshi mbega kweriki amaze igihe kinini tutarabona igikorwa na kimwe ariko n'umuganda mbega aba yajwe uno munsi kaba ari mu Burundi yazanywe n'iki mbega azanywe n'ibikorwa mbega canke azanywe n'ibindi bintu canke tuvuge ingorane z'imiryango canke nuvuga vya bintu nyene murabaje kuramutsa nuvuga imiryango canke aje koga ibikorwa vya music mbega turuza kumenya byinshi kuri nuvuga Dogo Omar. Vipi bro? Fresh bro. Uko sawa? Namshukuru Mwenyezi Mungu aisha. Uko fresh sana? Yana tena sana ila japokuwa sio sana unajua matatizo ya dunia. Japokuwa sio sana inamaanisha? Yani nikisema nisimlie yote itachukua muda mrefu. So mimi kufika hapa Burundi nilikuwa sijajiandaa. Nimekuja yani ghafla, sikutegemea. Yari umekuja ghafla yani haukutegemea no maanisha kama umeletwa au umejileta? Sio naweza kusema nimeletwa, nimejileta mwenyewe ila sikuja kwa kutaka kwangu, nimekuja kwa sababu ya matatizo. Kwa sababu matatizo. Nilikuwa na mpango wa kuja huko mwezi wa 9. So kutokana na matatizo nikajikuta nimekuja. Matatizo gani sasa kaka? Bro ni marefu sana. Marefu sana. So labda niseme kwa ufupi. Nilikuwa UG nikapigiwa simu na mdogo wangu akaniambia baba amepata ajali na amefariki. Pole sana. Kwa noma kipindi niko barabarani nikase ilibidi nije haraka. Sasa nilikuwa nikija naongea na mdogo wangu kwenye simu. Kipindi niko barabarani nilivyoingia tu huko Burundi kwa sababu walikuwa naishi Muinga, nikapiga simu nyumbani. Kasema patie pesa wewe mdogo wangu aje anichukue hapa boda. Nilipopiga simu kukakuja sister wangu mkubwa ambaye ameolewa. Yenda akaja kunichukua wakati asubuhi tulikuwa tukiongea na mdogo wangu yenda aje kufanya nini kunichukua. Akaja kunichukua nikapanda kwenye gari. Tulifika mbele akaniambia unajua nini? Hata yule mdogo wako haumuoni tena naye kafariki. Nakwambia ndugu yangu. Acha kasema. Hii dunia ina maajabu yake. Kama kumetokea nini? Naye vile vile kapata ajali na pikipiki kafa. Naambia umechanganikiwa sana. Hapa nilipo sijui nitasema nini. Yaliyotokea yametokea. Ndio hicho ndio kilichonifanya mimi niingie hapa Burundi kwa sababu nilikuwa na mpango wa kuja mwezi wa 9 ila matatizo niliyopata I say sio ya kusema. Pole sana mzee. Mshapoa. Unaongea Kirundi? Naongea Kirundi. Tukurikira nje neza novuga ivyo batubwiye mbega ubu muhira bimeze gute? Ya muhira sigaranye batoyi banje bane. Urumva wowe waterefonywe bakubwira yuko umutoyi wawe nyene muhisi w'umuhungu nyene agukurikira?
ankurikira ubugira kabiri aragutuvuga ati bana Omar mzee kafariki yagize isanganya nuvuga yahitanywe nuvuga n'imodoka n'imoto umara gushika nuvuga mu Burundi nuvuga igihugu cyawe cy'amavukiro wari kuza kugutora yaraguhamagaye kubwira nuvuga iyo nkuru babaje nawe nyine kumbere yitavye Imana uwo munsi nyene yitavye Imana uwo munsi nyene ndiko ndaza urukuraza pole sana mzee shapo ndugu yangu byose birashika kuko twese nituzi umunsi n'isaka nituzi kizo duhitana sivyo naga Omar cyane gose bimaze igihe kingana gute bibaye haheze nk'imisi itarenze ine urumva ni nko kuwa kangahe Mutama yitavye Imana kwa kangahe Mutama yitavye Imana kwa kane w'indi ndwiheze petit frère nawe yitavye Imana kuwa mbere w'indi ndwi umva Mutama yitavye kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa Mungu kuwa mbere petit frère charitavye Imana yes of course wowe ucushika uwo munsi nyene kuwa mbere pole sana mzee kilio kimeshaisha kilio kimeshaisha yani kumbere jewe nk'umuntu usanzwe akurikirana ivyerekeye umuziki n'abaririmbyi basanzwe bakorera hano n'abakorerana bwa hanze kumbere twa twibaje yuko waje mu Burundi uzanyura ibikorwa vya music ariko kumbere urumva yuko wari uje gusezera abawe nanje gusezera banje bitewe n'ukuntu ubuzima buhindagurika ndabona yuko atampamvu zo gutuma subira hariya kubera aciye mvuga ati reka nkomereze ibikorwa byanje ngaha kubera afise n'abatoyi banje nkwiye kureberera kuba hafi cyane mbega hariya mu Buganda gute vyari bimeze neza uko vyari bimeze kose urabizi ubuzima umuntu abapambana nabishima kabisa wabishima ntivyaba bibi uburyo wonye ntiwibaza yuko kubuje hano hari bizotakara udasubiye hariya ni byinshi cyane nivyerekeye upato wa pesa ni byinshi cyane gose kuko ariko umuryango uruta vyose kuko batoyi banje nta wundi muntu basigaranye bamva nkwiye kubaba hafi cyane ubu muca musigara muri bangaye muhira ubu dusigaye turi batanu mwari batandatu na muzehe twari dusigaranye kozi mutamazi wese si mama mvyara ntawe nzi yaramvyaye carapfa so papa catora uwundi mugore ari we mama wabo bana nawe nyene nta gihe kinini giciye hapfuye urumva umuryango waheze umva dufate ko ari usigana uri umuhungu mukuru ndi umuhungu mukuru harimo n'akandi gatoya yes none turavye twisunze nuvuga izo ngorane waciyemo nuvuga Dogo Omar seti yes kumbure urabona ko bizova bikorohereza n'igihe ugiye kuba mu cy'umuziki wa ngaha na cyane navuga ko umuziki wa ngaha mu Burundi sigaye ugoye biragoye ariko Imana ifise inzira zayo kandi jewe ndifitiye icyizero jewe ubwanje ko hari ikintu ntegerezwa gukora mu muziki kandi hari icyo ntegerezwa kuronka mu muziki naho bigoye pe ikintu maze gushika ngaha mu Burundi nari nibaza ko kizonyorohera mu bijanye n'umuziki uko nabiziga siko nabisanze biragoye sana uragerageza ukabwira umuntu runaka atifasha gutya na gutya ari ikintu yo gufasha ukamengana kumva ugasanga biragora sana yes kumbure biragora cyane none uzobigenza gute wati rero muri ya ntumbero yawe ati rero urizera yuko ubiciye mu Mana byose bizogenda neza cyane urabizi ushaka inka ryama nkayo nane ndavuga ati icyo bizokenda cyose nzoba ndagishoye mu gihe ngifise amaboko n'amaguru yo gukora ndabizi nzokora kandi icyo shaka nzokigera yes kumbure igi warumaze muri UG none ko atagikorwa na kimwe twabonye ukorana n'umuntu hariya nuvuga muri bajya bari musanzwe bamenyekanye na cyane muri East Africa byagenze gute so urabizi biragoye uburyo babugoye cyane umuntu aragerageza gukora ariko gasanga uburyo ntiburatwemerera sibyo ko twoba twokorana nabo ariko ndizeye hariho umunsi bizogenda neza cyane ariko urabona ko vyerekeye music zawe nuvuga bivanye n'ibikorwa usanzwe ukora urabona ko abafana baba vyakira neza cyane muri rusange n'abasanzwe bakunda umuziki ndonde ko bimeze si bibi cyane ko bimeze si bibi cyane ahubwo borishirizaho kudushigikira kugira turabe ko umuziki hari ahantu wogera usibye ubundi umuziki wacu usanga wicwa na twebwe nyene nico kintu maze kumona kuva aho shikiye ngaha yes umuziki wacu wicwa na twebwe nyene gute rero gute Omar wisigura gute so ikintu nashatse kumenyesha niki urashobora guhamagara umuntu runaka ati jewe ndafise impano cyane cyane ku bantu bakora ku ma TV womfasha ukampa ikiganiro
akakugira nkaho umenga ntakumva nkaca fatira kuri ya label ya Kirikou na Double J ngo bilimani bigatuma ngoma niyumvira ni kubera turaba bilimani cyane turiko turaziriki bigaca biba ibintu ugasanga mu mutwe bibaye ibyiyumviro byinshi cyane bigatuma umuntu ashaka gucika intege ariko nkanje ndafite icyizere nta mpamvu yo gucika intege yes kumva ati wowe cyumwa wimvira ati mbega ni byaba abahungu byaba bilimani yes of course bica bituma ngoma ndavyumvira sana avuga ati tuziriki ko impano turi nazo ko biri kibatokwifuza natwe impano zacu ngo tuzishire ku mugaragaro yes ariko twisunze turavye ivyerekeye biya bya bilimani nivyo basanzwe bapostinga bo bakubwira yuko vy'ubuzima bwo ngaha buragoye ntibavuga ivyerekeye umuziki no sikuvuga ngo ivyerekeye umuziki byose biri hamwe yes hari ukuntu ushobora gufatwa nabi bitewe n'ukuntu novuga ati ntusanze uri ngaha wa town ntuzwi ngaha town hauko mtoto wa BJ of course yes ariko twese dusubiye inyuma gato igamana abantu basanzwe bagize industry hano yacu abantu bangaye Bujumbura bro niko bimeze nabantu bahari yanyene bilimani yes niko bimeze imvukira za Bujumbura ni nke usanga zifatisha hanyene sinzi ukuntu no vyita gusa je kintu ku ruhande rwanje ibintu bimaze kugushikira ibicu bituma ntekereza kuri iryo jambo ariko twizere neza yuko aba Bilimani boys bazizogenda neza cyane namwe none uri mu Bilimani boy of course je uri Bilimani boy na yes ndavyemera sikuvuga ngo ndi Bilimani boy ahubwo shaka uri mu Bilimani boy no ahubwo shaka ibi bintu buja flavor Bilimani boy jembo numenga vyo hava tugakora umuziki umwe muziki ndundi ako karuka Bilimani boy bagize Double J na Kirikou bagakuraho cyane cyo bvaho kuba bavyihise si byiza bimeze gute je ku ruhande rw'iwanje ndavuga ati none mu gihugu kimwe kirikuzamo imiziki ubwoko lakini turi mu gihugu kimwe ariko turi mu butandukanye bw'intara bro dufisa amamuko yacu atandukanye none ariko igihugu ni kimwe turabarundi kandi umuziki wose ndundi kugira iki none ndakubaze ni hariho ba Burundiano yes none uri Burundiano yes sindi Burundiano ariko wowe wavuze kuva he jewe mva muyinga muyinga ariko je ndi munyabujumbura umva ko dutandukanye cyane gato naho turabarundi duhuriye ku kintu kimwe ariko dufise inuvuga amamuko yacu atandukanye ndakubaza akabazo gato okay mu gihe haba ariko haravuga ati umuziki wa buja flavor Bilimani boy none wumva hatari ikintu cy'icakubiri aho kubiri umuntu cyakubiri cy'intara ndiko ndafana Bilimani boy kubera nturuka bilimani okay ugashoboka ati je ndi mtoto wa town nigeza gufana umuziki wa he ndakubaze buryo waruzi yuko aha mu Burundi nawe bisika bikamera gucyonyega Omar boy mbega wibaza yuko birinze biba nkuko abafana bibuje muzo batakaza for real ukoze umuziki mwiza gamana umuziki ushobora gusanga ukoze umuziki mwiza cyangwa ufise ubwo bako wozo usanga nakoze na bya bindi bibaye ugacubura na babandi bibujumbura no dize I'm talented bro I know niyo mpamvu sakora uno woga sasa si ya woga icyo marani nashaka umuziki wacu twese ubu dufatane mu nda dushigikirane tutitaye ngo shobora gufasha ngo ujya ngo ni wa Bilimani boy ngo ni wa buja flavor ngo ni wendi bufashe je cyo nashatse kuvuga ni umuziki wacu woba umwe ariko nizere ko umuziki ari umwe gamana tuzi tuko dukora kugira duteze imbere uvuga igihugu cyacu tupeperushe bendera set tupeperushe bendera sasa wewe ukiwa Bilimani boy sasa nikulize nikulize hivi mgani unamwona mgani ni Mrundi imyaka maze ni mtu wa Bujumbura ni muno gisagara cha Bujumbura imyaka maze muziki urayizi siko story yangu ni ndefu kwa sababu mimi sinigeze nkurira tunaenda kwa Mkombozi tunaenda kwa Big Face au ni wasanii wote unyesi wa hapa sio hapa BJ lakini unaona kuna fan base kubwa na watu wa BJ wanawashabikia set na watu kiwa Bilimani boy hamna shida kaka mimi naona hizi ni fresh tu reka tubia amaso ni jina tu turachari ngare reka tubia amaso usichono saba aba promoters aba kora kuma TV bagirageze kuraba impande zose nimba ndakwandikiye ndagusaba ubufasha runaka ndakwandikiye ndagusaba ubufasha runaka mbwira ati ndashobora kugufasha cyangwa se ndagufasha yes byo mfasha cyane kuguma
ndeka kuguma niruka inyuma ku kintu kitari gukunda. Yes, nicyo nari nisabira. Nicyo wari wisabira cyane. Yes, kumbure nicyo onye kumbure wowe wari kuravuga yuko habe mu butandukanye novuga bw'intara bwa bilimani boy n'abantu ba Buja Flavor harimo novuga kudatahura neza. Kumbure hari n'abandi bantu babitahura nkuko nyine bivuga bakavuga ati why harimo abantu ba ruguru na ba Bujumbura bizova biba birebire gute bitoba bimwe. Urumva ariko nabandi bakavuga ati byose ni challenge kumva umuntu wese avuga ati nizina giwanje I'm so proud down navuye. Siko nasho nditaho navuye mva siniga yakora ari abantu benshi bashika ngayi Bujumbura bakibagira byo iyo bavuye hari siko none ga bro ariko vyose ni sawa ni fresh tubivana n'uri umuntu abitahuye siko gamana nanje nashaka umuntu ariko nizere ko nawe uri mobile man boy uri mobile man boy none aho byongura kukwishura kuko je na Omari bana uko mtabiri mani sinago no vyaka uko bilimani boy sasa okay cyane uko fresh sana kabera kandi twizere ko very soon uduhe ikikorwa kuri mwe na Kirikou sivyo ngamana ni nacyo kintu cyane muri umwanya ndiko ndagerageza kwiruka inyuma kuko ndiko nagerageje kuvugana na MB data ndandindiriye inyishu ariko ahanini ndiko ndifuza ko noba no korana igikorwa na Kirikou kandi Imana ibigenjeje neza bizogenda neza cyane tuvyizera ivyerekeye muziki wawe nizere ko bimeze neza cyane ga bro ndashima kabisa ko bimeze kandi twitege ivyinshi byiza bivuye wawe gamana umva umuziki w'u Burundi tugiye kuwuhindura tuvyizeye tugiye kuhindura n'amahanga bose batangaje bose biruke bavuga ati none abani b'abarundi cyane na cyane tuvyizere gucyonye none umuntu yifuza kurikana ibikorwa byawe bisanga kuri YouTube channel twagutega mana my YouTube channel urandika Dogomar Facebook Dogomar Instagram Dogomar ariko ntiwibagirwe kuongezaho smart boy why smart boy bro uko smart ranzi Umara kwa meko smart. Yes, of course. Kumbere nivyo kadukoresha ibyo natubwiye yes Umara smart kandi nuko nyene yakubwira yuko ifo kwanza uba proud na wewe nyene ava yuko abandi bagushimira sivyo nagamana banze wiyemere kwanza fo wangine watakuja baadaye. Umari ko smart tena najikunda vizuri smart. Urabizi kabisa. Ntiwirega kitu ndio adurani. Ari smart man. Yes, kumbere Umari ndagushimira cyane bro. Urakoze sana bro. Yes kumbere n'ubundi twagukenera tuzokurondera tuzokuronka ndiyoze ngaho uri Bujumbura buzokora bro. Yewe ntinga kabisa napambana na tani pambane na hali yangu. Yes kumbere ni byinshi kumbere ari gushikiriza ariko turashaka kuvuga akajambo gato yushikiriza novuga abakunzi b'umuziki ndondi. Abakunzi b'umuziki ndundi mwitege ibintu byinshi umuziki w'u Burundi ugiye guhinduka ugiye kuja ku rundi rwego ariko uvuza ko Burundi rwego menga twaragiye kuri indi level menga simenga twarateye intambwe sinzi ko bibona umuziki abanyamahanga si cyane ngaha of course ubunye bana wenyine basigaye batuvuza na ari rimwe kabiri basigaye batuvuza hari nabishimye cyane kuko natembeye hose icyo uvuza ati rero umva a 100% nuvuga utera intambwe ijana kwijana ku buryo natwe usanga Tanzania utorengana bavuze umuziki ati runaka wo Murundi ni wari karavuze ati Dogomari ule pale ari karavuze kubujye n'umuririmbyi agicaruka nga mu Burundi bamuvuze hari of course tuvyizere man ivyo muvyizere cyane kuko turabikora dushize hamwe nta kizotunana yes kumbere Omar akubwira ko hagiye guheba ihinduka nuvugana cyane igiruhande runini mu byerekeye umuziki ndagushimire kandi Omar urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane bro yes kabisa tuzosubirayo no gutaha ari kumwe na Beni Krumi ko byandika kamera Arkeni ntibagire subscribe